Nyuma yo kutumvikana kwari kumaze imyaka hagati y'umuririmbyi Bigfizzo n'umuririmbyi King Sarbi, uyu munsi tubabona mu mwe budasanzwe. Twarabonye mu misi heze gatoyi Sarbi agenda muri restaurant ya Bigfizzo yise 0 o'clock, aho twabona neza agiye kumushorera ivyo kuryana cyane agakunda kumushorera ibifungurwa byo mu gatondo. Amafoto yarasohotse ndibaza mwara yabonye nyimba mukunda gukurikirana imbuga zacu, byaragiye biravugwa kenshi, byaragiye biraboneka henshi hagiye hatandukanye. Turemerwa na collaboration hagati y'abo baririmbyi babiri. Sarbi yarashoboye gutanga interview avuga neza yuko collaboration hagati y'abo baririmbyi babiri ihari igiye gukwirikira indirimbo bakoze inyuma y'imyaka itari mike kandi kanakundwa cyane haba mu gihugu canke inyuma y'igihugu. Uyu munsi tubabona muri location aho tubona umuririmbyi Bigfizzo ariko aripima impuzu kugira bashobore kujya muri shooting ya video. Sinzi kali video baba bagiye gukora muga turiko turaraba impuzu, murabona umwambitsi umusiristi izo mpuzu yarafise kali impuzu nyinshi cyane zishobora kuba zikora mu video. Turabona umuririmbyi Sarbi yambaye yikwije, aho ubona neza yuko bari baryohewe, bari fitaniye umunezero. Na cyane bino bintu kenshi bikaba bikunze gukorwa iyo hari shooting ya video, kuko nta muntu nanzi ngura akunda kwambara cyangwa ngura akunda starehe ashobora kugura impuzu nka zino mpuzu turiko turabona. Uno musiristi cyangwa izi mpuzu Bigfizzo yariko yipima kugira ashobore gushima no kugira ashobore kugira izo yambaye. Iyo uri mu duka ndibaza benshi murakunze kugura impuzu, umusiristi impuzu washimye arashira ku rutugu. Nivyo turiko turabona ko uno musiristi yari karambika umuririmbyi Bigfizzo. Impuzu zose yarafise ku rutugu, byaboneka Bigfizzo yipima amuterera ku rutugu, yipima atora yindi uko nyene biboneka neza yuko Bigfizzo yari yagiye kugira shopping y'impuzu nyinshi naho tukaba dukunze kuzibona abaririmbyi bazigura iyo bagiye muri location. Turabandanya inyuma y'abafana kubona iyo video y'umuririmbyi Bigfizzo ari kumwe n'umuririmbyi Sarbi banezerewe bamerewe neza, bashoboye kugira icyo bashikirije buri muntu. Aho tubona umukomedi yakunzwe cyane hano mu Burundi, Mutima la Comedy, yashoboye kuvuga ati bene Burundi hacaraza munsi uyundi muntu yitwa Imani Breva. Ibi bintu biriko biratuma Sarbi azima amazi imisi asohora imiziki atera swata burya kwama yipima kuri Bigfizzo bikitwa ko bafitaniye beef, byatuma Team Sarbi ikomera umuziki usohoka ukagera kure. Ndavuga simvura kuko nkunda Bigfizzo sana. Hacaraza uyundi munsi yitwa Barutwanayo Gervani yashoboye kwandika ati Fizzo na Sarbi basigaye bakundana. Hacaraza uyundi yitwa Kiza Gerard yashoboye kwandika avuga ati nimukore ikintu cy'amateka kandi mu rurimi rw'amahanga, nimukore ikintu cy'amateka kandi mu rurimi rw'amahanga kugira impande zose tuzoryoherwe. Hacaraza uyundi munsi yitwa Faustin Fizzo Nzeyimana my super respect. Hacaraza uyundi wa nyuma yashoboye kwandika ati ngangari ihejuru cyane. Ayo namwe mu makomantere tubashoboye kubasomera mu makomantere arenga amajana 2 yashoboye guca kuri urwo rubuga rwashoboye guca kiyo video. Na ofisi cyiyumvira cyahi nyuma yo kubona ino video, drop your comment hapo chini kwenye sehemu ya comment. Mwari kumwe na Stan presenter kuri micro ya mbere.